Bakunzi b'Imana mukurikirana ibiganiro by'insamirizo mu byacu Bikira Mariya abari hafi n'abari kure ku buhinga bwa none internet, ni muhorane amahoro y'umukama. Turashikiriye ca gihe ciza cyo gusoma no kuzirikana ijambo ry'Imana Ekleziya dutegekaniriza mu ndwi hagati, muri kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakumana. Muri ibi bisomwa vyo kuwa kabiri Dominika ya kane mu gihe c'ikarema, nkuko twama tubigenza mu nkundire, imbere yuko bisoma no kubizirikana mbanze ndabashikirize aho ivyo bisomwa tubisanga. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli ikigabane ca 49 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'icenda n'akarongo ka 12. Turasoma tuzirikaniza buri ya 45 canke 46 bivanye n'igitabo umuntu yakoresheje, aho dusanga icitabirizo ngo Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Turasoma tuzirikane inkuru nziza ya Yezu Kristo dusanga kwa Yohani mweranda ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 3a n'akarongo ka 5 gushika ku karongo ka 16. Tubanze twumvirize ivyo bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli. Muri irya misi umumarayika yangarukanye ku muryango w'ingoro y'umukama, Chambona amazi ariko ariburuka ava musi y'ugwinjiriro rw'ingoro mu buseruko, kuko ingoro yari yerekeye mu buseruko nyene. Nuko rero ayo mazi yatemba ava iburyo bw'ingoro kandi yaca mu bumanuko bwa rutari, araheza aranjana, turarengana ikirimba cerekeye mu buraruko, tukikuza urugo gushika ku kirimba cerekeye mu buseruko. Naho nyene amazi yariko arasokoroka ava ku ruhande rw'iburyo. Umumarayika araheza yigira mu buseruko afise umugozi mu minwe, arawugeresha intambwe 1000, araheza anjabutsa ayo mazi. Ayo mazi nayo akandenga ibirenge, arongera agera intambwe 1000, araheza anjabutsa ayo mazi. Ayo mazi nayo angera ku mavi, arongera agera intambwe 1000, araheza anjabutsa ayo mazi. Ayo mazi nayo angera mu rukenyerero, hanyuma aragera ikindi 1000, biba uruzi ntashobora kujabuka, kuko amazi yari yuzuye, ntihagire n'umwe ashobora kujabuka. Araheza ambwira ati, mbe wa mwana w'umuntu we, wabibonye? Hanyuma naho turagenda, turahava tugaruka ku nkombe y'uruzi. Ngarutseyo mbona yuko hari ibiti vyinshi cane ku nkombe y'uruzi hakuno no hakurya. Araheza ambwira ati, ayo mazi ariko aratemba mu buseruko ngo amanuke mu kiyaya ca Araba, abone gushika mu kiyaga c'amazi y'icunyunyu, kugira ngo akize ayo mazi abe meza. Aho urwo ruzi ruzotembera hose, ibiri mu mazi vyose bizobona kuramba no kugwira. Ifi nyinshi zizosagarara, kuko ayo mazi akiza ivyo vyose yinjiyemwo. Ubuzima bugaseruka aho ayo mazi ashitse hose. Ku nkombe zompi z'urwo ruzi hazomera igiti cose cama ibiribwa, bizokwama bitotahaye, kandi ntaho bizobura ivyamwa. Bizotanga ivyamwa bishasha rimwe mu kwezi, kuko bitungwa n'amazi avuye mu ngoro nyene. Ivyo vyamwa bizoba ivyo kurya, ibibabi vyavyo bibe umuti wo kuvura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Imana niyo mahungiro yacu, niyo magara yacu, niyo mirukiro ya misi yose mu magorwa. Naho isi yohinduka, naho imisozi yosenyukira mu biyaga, ntaco dutera ubwoba. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Hari uruzi, imigende yago irahimbaye umugwa w'Imana, ari wo ngoro nyeranda gose ya rudasumbwa. Imana iri hagati muri wo, ikawuhagarikira. Imana irawurarira bugaca. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Gende mwitegereze ibitangaza umukama yagize, ingene yateye akoba isi. Humure, menye ko ari jewe Mana,
ni jewe ngaba nkaganza vyose. Imana y'ijuru n'isi turi kumwe. Urakane nahazwa Kristo ubwitonzi bw'amaho bw'Imana nzima. Mana yanje nunka umutima mweranda unsubiza akanyamuneza ku rukiza rwawe. Urakane nahazwa Kristo we bwitonzi bw'amaho bw'Imana nzima. Ku munsi mukuru w'Abayahudi Yezu aduga i Yerusalemu. Hagasangwa rero Yerusalemu iruhande y'irembo ry'intama hari riba ryitwa mu Gihebreyi Betsata, likagira ubwugamo butanu. Muri bwo hama haryamye isinzi ry'abagwaye, impumyi, abacumbagira n'ibirema. Hagasangwa aho hari umuntu yari amaze imyaka 38 ari kimuga. Yezu amubonye aho arambaraye, amenye kandi ko yari ameze atyo kuva kera, amubwira ati, ushaka gukira? Nyakimuga kimwishura kiti, mbega Mukama, ko ntafise uwunterera mw'iriba ikiva amazi asebuye, ndamuka ngiye ngasanga uwundi yantanzeyo. Yezu amubwira ati, haguruka, tora uburiri bwawe utambuke. Maze ubwo nyene nyamuntu arakira, atwara uburiri bwiwe kandi agendagenda. Hagasanga uwo munsi wari isabato. Abayahudi niko kubwira wari yakize ati, ni isabato, ntushobora gutwara uburiri bwawe. Arabishura ati, uwankijije niwe yambwiye ngo tora uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, ninde uyo muntu yakubwiye ngo tora uburiri bwawe ugende? Wari yakize ntiyarazi uwo ari we, kuko Yezu yari yinyuranganije kubera ishengero ryariho. Hanyuma Yezu amusanga mu gisengero amubwira ati, ntubona ko wakize? Genda ntubugicumura, woye gushikirwa n'akabi karuta. Nyamuntu aja kubwira Abayahudi ko Yezu ari we yamukijije. Nico catumye Abayahudi bahama Yezu kuko yakoze atyo kw'isabato. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Turahejeje kumviriza ibisomwa Eklezia dutekaniriza kuri wa kabiri idominika ya kane y'ikarema. None mu nkundire dushire hamwe twumvirize mutima mweranda adufashe kuzirikana. Umwe wese araheza afata akanya kandi asubire arabe ibyo bisomwa ico vyo musigarana nk'imfungurwa y'umutima n'umubiri. Bavukanye ijambo ry'Imana Umukama tuyagiye umunsi riza rishimikira ku mazi y'ubuzima. Amazi atanga ubuzima, ya mazi twumva mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli. Umuhanuzi yeretswe, hanyuma akayagendagendamwo, agenda amanuka bukebuke, amushika ku birenge, amushika mu mavi, amushika mu rukenyerero, gushikaho ayo mazi amurengera, agaheza akayibiramwo nka yose. Kandi ayo mazi akerekwa yuko agenda yisuka mu kiyaga kitagira ubuzima, ikiyaga c'icyunyunyu. Kandi aho amazi ashitse hagasha haba ubuzima, ibintu bikaboneka, ivyamwa bikamera neza, ibitungwa bikabaho, amafi n'ibindi byose, eka hakaboneka ubuzima aho ubuzima butari buri. Bavukanye ayo mazi niyo twumvise kandi mu nkuru nziza, aho Yezu Kristo aje aha hantu ku muryango bita Betsata. Hanyuma uwo muryango ukaba warimwo amazi asebura, amazi y'amashuha. Hanyuma hakama haryamye abagwayi benshi, abantu benshi baje bafise ibibazo. Hanyuma ayo mazi asebuye bakayajamwo,
bagasubira bakaronka ubuzima. Kumwe twavyumva kwa Ezekiyeli, ayo mazi bayagiyemwo bararonka ubuzima. Hanyuma dusubiye inyuma gatoyi, aha hantu hitwa Betsata mu Kirundi twohita umuryango w'impuhwe n'ikigongwe. Betsata rero ni umuryango w'impuhwe n'ubwugamo bw'impuhwe n'ikigongwe vy'Imana. Kandi noneho Yezu Kristo nka kumwe yavuga ati ivyanditswe birarangutse, ahaje arashitse abonye abantu bagwaye benshi, bagwaye byinshi. Kandi aho hantu hari ngo imiryango ubwugamo butanu bavukanye. Ubu bwugamo butanu tugiye gusoma n'ingorane zari ziriho, bavuga ingorane zitanu. Hanyuma muri ubwo bwugamo hama haryamye isinzi. Ubwa mbere abagwaye, hariho mu gitabo c'Ikirundi abo basimvye, abamugaye, kuko abacumbagira n'abamugaye biratandukanye. Abamugaye, impumyi, abacumbagira n'ibirema. Ubwoko butanu bw'ingorane. Abagwaye, ingorane y'ingwara, ingorane y'ubumuga ujanye n'ubumuga muri rusangi, ingorane y'impumyi, kutabona umuco, ingorane y'abacumbagira, abagenda bagwa, bavyuka bagwa mugabo novuga ntibagerageza, atari ubumuga bwa gose. Hariho ibirema ni babandi novuga nta kimwe kikiba mu buzima bwabo, novuga nti bameze nk'abagenda barapfuye ariko bakaba bagifise ubuzima bahema. Ibirema ibi byose rero bavukanyi, iyi miryango itanu yasigura n'izi ngorane zitanu, ubu bwoko bw'ingorane zitanu ziri mu buzima bw'abantu. Abo bantu bari ngaho barindiriye impuhwe n'ikigongwe c'Imana. Hanyuma mugabo bakaburana babashira muri ayo mazi. Yezu Kristo amaze gushika yahavuye abona umwe, mugabo twumvise ko bari benshi, ariko umwe aramubaza ati none wewe urashaka gukira? Bavukanyi, mbega iki kibazo hari uworeka kwishura ati ndabishaka. Ariko rero uwo muntu yari amaze imyaka 38 ari ngaho, yarabuze uwumugirira impuhwe n'ikigongwe. Imiryango novuga nti yaramaze kuyivamwe, avuga ati nta muryango kindaba, umuryango w'amaraso ntukindaba, umuryango w'abagenzi bamwe ntukindaba, canke izindi nzego ntizikimbona ntizimbabaye. Yari yaramaze kwihebura, yariranze mu yandi majambo, avuga ati nta numwe akimbona kandi ntibigikunda. Kugira ngo ushobore kuja muri ayo mazi byasabwa yuko uba ushobora gusimba. None gabavukanyi, uwo muntu ko yaramugaye adashaka kuva hasi, wumva ayo mazi atayarabisha amaso gusa, ntibyakunda ko asimba. Kugira ngo ushobore kuja muri ayo mazi waba ukomeye, novuga nti abashobora kuyakorokeramwo nababa bakomeye buke buke, canke bafise ababashiramwo. Nawe yari yarihebuye, isi yari yaramaze kumunovuga nti kumubera nto, yaramwaganye, nta nshuti nta bagenzi bari bakihari, bose bari baramuhevye. Ariko akamana gushaka, avuga ati ndipfuza gukira. Yezu asubira kumaza ati urashaka gukira? Yezu arabizi kuko amusanze ngaho, arazi ko ari camuzanye, amaze imyaka yipfuza gukira. Ariko Yezu asubiye kumubaza, na twebwe arasubira kutubaza. Murazi yuko igihe cyose mbere dutangwa ingo ya misa dusubira tukagaragaza ukwemera, tugasubira tugasaba imbabazi. Urashaka? Bavukanyi, kugira ngo inema n'imihezagiro by'Imana bidushikire, harakenerwa ikintu gihambaye, kuba ubishaka ubwa mbere, ubwa kabiri ukanabirondera, kugira inguvu zo kubishaka no kwirondera. Ariko Imana yo irazi wacu kandi irasubira ikatubaza kugira ngo dusubire tugaragaze ukwemera kwacu. Hanyuma ati imyaka imugacishura kiti, mbega Mukama ko ntafise uwunterera mwiriba ikiva amazi asebuye, ndamukangiye ngasanga uwundi yahantanze. Ego cyane barahamutanga kuko hari abakomeye kumusumvya canke bafise ubumuga budakabije gusumvya uwo. Bavukanyi, iki kibazo rero Yezu akibajije, umuntu yamaze guseseregwa, naho kuvuga ati ego ndabishaka, atanguye kuvuga nk'uwidodomba ati mbega byogenda gute? Ari dodomba. Na twebwe hari gihe kuvuga ego haraho umenga ntibiba bigishoboka,
ugasanga umuntu mubajije ikintu kimwe atanguye kurandagataga kuvuga amasaha 5 aho kwishura ego akishura ibintu menga nivyo kwidodomba ego cyane yaradundumbi wabaza imyaka myinshi none weho wumva umeze gute mu buzima bwawe ubwo weho ntiwarengewe umukama arakwaza umunsi ati urashaka gukira kandi uraheza ukishura mu mutima wawe uti ego ndabishaka hama umukama agaheza akikorera ibitangaro nk'ivyo yakoze ngaha kuri uyu muryango kuri ririba n'impuhwe vy'Imana ari ryo riba bita Betsata bavukanye Yezu avuga ati rero tora uburiri bwawe utambuke va hasi bumuntu afise ubuzima nico Imana duhamagarira kuba abantu bafise ubuzima ntituba abantu bakukumba basabiriza birirwa barakumbagara hariya ego cyane gira ubuzima tambuka n'ingorane zawe novuga ntuburiri bwawe bwari bwikoreye n'ingorane zawe n'iminiho yawe none uyu munsi ingorane zawe zikorere uzirengere va hasi tambuka tora uburiri bwawe tora umuniho wawe ugende mbe murazi gituma bijya batwarako inderuzo bijya biti bavyita iminiho ego cyane uryamye ku nderuzo agendera nihira abikoreye inderuzo rero baba bikoreye iminiho y'uwiryamyeko n'iminiho rero none rero nawe tora iyo nderuzo yawe niyo miniho yawe uyikorere utambuke uronke ubuzima ureke kuniha umukama kubajije uvuga ego ukwidodomba bihagarare kuko ubuzima muri wewe buzoba bwabonetse ubuzima kugira buboneke rero muvukanyi so kuvuga ko ingorane zoba zaheze oya ahubwo nuko izo ngorane aho kugutwara ngo zikurengere nawe uzikorera ukazirengera ugaheza ukavuga uti umukama turi kumwe niwe ambwiye ati haguruka ubuzima nyabuzima nubwo kugenda ukurikira umukama kandi tukamenya yuko ubuzima nyabuzima bwa nyuma bwiza tuburindire nitwashika kuko turi ku urugendo turiko rero tora inderuzo yawe tora ibyo byose bikurengeye uheze uve hasi utambuke kandi umenye yuko uri kumwe na Yezu nubwo biremereye nkuko Yezu byamuremereye ku musaraba agaheza akavuga ati ishaka ry'umukama riranguke ego bavukanye umukama nadufashe umwe wese muri iyi minsi aheze cyane muri iki gihe tubona yuko hari ingorane nyinshi ariko ntiturengegwe ngo duhave ducika inkokora tora inderuzo yawe utambuke ubuzima bwawe ntuhave usanga bwakurengeye ahubwo buha intumbero utambuke umukama dufashe umwe wese azoshike ku munsi wa Pasika atambukana na Yezu yazutse ari mu mpuhwe z'Imana kuko muri ririba rya Betsata ni riba ry'impuhwe z'Imana natwe bwere umwe wese turi mwiriba ry'impuhwe n'Imana kandi uvuze ati ndabishaka umukama aragukiza aragukura hasi akagufasha kurengera byose amen mwari kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakumana ndabasigaranye umuhezegero w'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.